nenda kubaza nkaho uvuye he wambaye uko Excuse-moi, nambaye gute? hira ivyo biko vyawe biri hejuru iyo nda yawe wagiye uyayinikiye ifuma wasambaye ishati basi ushireko hejuru Man, kwiko kurameta mal à l'aise. Kwiko kurambody shaming. ega c'est gênant. C'est gênant. Body shame, tu sais ce que c'est? Body shaming, body shame sha. Urazi ndakubwire rero. Kanda guhamagarire umuntu abizi neza. Uramuzi Anayizi Mugisha. Sexy love. Sexy love kuri Instagram. Yenda muhamagare azi akubaze neza ngene nshaka kwipema ati nk'ivyo onye. Na soni. Karibu cyane. Merci beaucoup. Je uno musero mfise ibibazo kuvyerekeye body shaming. Okay. Déjà premièrement body shaming ni iki? Ho kubatabizi body shaming ni novuga ati n'umuntu avuga nabi novuga umubiri wa morphologie ukuntu uteye akakubwira amajambo ababaje surtout kuri ukuntu ungana ndaguha exemple ushobora kuba ugomba kwicara ku ntebe ukaja kubwira ngwe ntebe urayimanyura urumva ngureka tugushiriye ko zibiri ngwe ntebe urayimanyura ugasanga ngo none ivyo bisusu urashaka kuvyikorera donc n'umuntu akubwira ikintu cose cerekeye umubiri wawe akakivuga nabi nabonze birabashikira wonze cane kugira ngo ngoraba ngo utwo tuguru ufise ngutumengo ntwa corde. Donc ikintu cose gifise relation n'umubiri wawe hama bakagerageza kukivuga ko nabi baba ariko barakubody shaming. Kanshi body shaming c'est plus sur le poids kubera ko benshi ba critica le poids en fait ingene uvyibushe ingene ungana ingene wonze cyane yaza yuko peut-être que c'est parce que kwera twafashe ngira turafata mu mutwe wacu tuzi ko umuntu ategereza kuba ameze uko onye. hariho taille bien sûr normal abarundi twishizemwo ategeza kuba yonze de taille moyenne agasusu nyene kabomvye neza munda atahari amaguru ateye neza donc wa wundi uvuga uti ya model tubona kandi dutegereza gukurikiza alors que c'est faux twese ntitutegereza kuba tumeze co kimwe hariho abonze hariho abavyibushe cane hariho abavyibushe buke hariho abateye neza hariho umuntu kenshi uzobona akubwiye donc ugasanga uravyibushe hejuru cane munsi uronze kuyo ujya tengo ngo nk'ikidadu ca primus kiri ranvese gushaka icuritse bafise quelque chose à dire abarundi kwara bamenyereye mugabo nta kibazo wewe warabaye victime ya body shaming cane gose kuva kera muri secondaire surtout nibaza yuko tranche d'âge novuga ko guhera à partir de 13 ans imyaka 13 kuduga gushika nibaza gushika mpeze secondaire de 13 à peut-être 18-19 ans kubera ko nize ku mashuri abiri atandukanye rero kuva ku ishure rimwe uja kurindi kugira wiadapte ça a été urumva kandi bose bari base body shaming iri different hama ikindi kintu naco twama dushaka kanshi ntitumenya difference hari kuri kubulinga umuntu no ku body shaming umuntu. Je vais m'expliquer. Kubulinga ni kuvuga nabi umuntu par rapport y'ukuntu ameze. C'est-à-dire hari hashobora kuba ari umuntu donc yamase une réponse kuri question yari yo yose. Kaza umva abandi bavuze ngo none ugiye ngo yamafise ivyo avuga ngo ku kintu cyaco cyose ari imbere yamafise reaction agira ku kintu cyaco cyose uko no kubulinga ashobora kuba ari umwana très intelligent ugasanga none nkujyanye ngo yamaze yuko asumvye ubwenge bw'abandi bose urumva umuntu rimwe ashobora gukosa urumva twama dufise ukuntu dushaka kuvuga nabi ku kindi kintu ashobora kuba ari usenga cyane ashobora kuba ari wa untu yambara amajipo agera hajya ku maguru donc umuntu wese avuga ikintu kibi ku muntu so aba ariko aramu body shaming so aba ariko aramubolinga umva rero akaramu body shaming c'est beaucoup plus sur son corps sur ingene ateye et tout hama kumubolinga ni beaucoup plus sur ivyakora la manière abikora voilà la manière abikora et d'accord umva wewe none wewe tu as vécu iyahe mu dozi bica nke zose
body shaming surtout cyane gose kubera ko jewe nari umuntu ibintu bingera ngaha anye ku mavi c'est pas mon kibazo tiwanje urumva nashaka ibintu bigera haruguru nashaka kwambara amajipo magufi et puis un jour nja kwishuri hama ninjiye nza numva abana b'abahungu surtout bari bahari ngo none ngujya ngo yibaza ngo ko ari sexy rero ngo kutwereka ngo ry'amaguru yiwe ngo bazi ko ari sexy umva karambabaza et tout le monde dans toute la classe bacanyita sexy naniga 8e c'était vraiment dans le mauvais sens quoi dans le mauvais très mauvais sens nibaza ko iyo année yose ya 8e yaheze ari sexy mugabo ni ndavyumva gutya binshisha bigira iki et puis après je me suis dit mais bon nimba barakivuze hama bakaguma babandanya bari impamagara c'est que réellement je suis sexy bambona ti sexy ça mauvais mot donc kiri nyene ça mon cœur ndayiturninga muri right way ego ndi sexy cyane gose et c'est venu comme ça body shaming c'est pas seulement ku ishuri c'est pas seulement muri mu kibano muga hariho no muhira n'abavyeyi barakubody shaming yuri ikintu kazomba uyo ndakugira ati uraza kuduka je papa wanje akora mu isoko ashaka ko tujanye mu isoko ukaza wumva batanguye kuvuga ngo yo ngumujanye ngo bamutereko ngo inyama kandi ngo igisusu kibe kinini donc ugasanga ni okay nta uvuye nta ugiye donc nta uhungiye rero uri no muhira ugasanga bariko bakubwira gutyo uragira izo complexe zo kuvuga uti ni gikinogabanya reka ndeke kurya amafrite peut-être yuko inda yogabanuka reka ndeke kurya inyama ndi fan w'inyama cyane donc nivyo utegerezwa kugira complexe aho uri hose ariho hose juste parce que abantu autour de toi bakuma bavuga waregeze wumva umengo genre tellement uravyibushe tellement birabishe à un moment donné uzohava ubura n'umuntu mukundana mugira iki d'où il y a validation masculine utangura uri muri puberté ukaca utindura kurana byigeze bigushikira wewe et je pense que namye mfise igikuriro et uko kugira igikuriro j'avais l'ego des hommes un peu plus âgés qui tournaient autour de moi donc j'avais pas besoin de cette validation y'abantu bari plus âgés ariko nashaka validation bajya tungana bajya tugendana bajya twamana bajya yawe generation yiwanje bajya mwamugendana washaka bakuvaloriser babone yuko il y a derrière toi il y a autre chose il y a une personnalité il y a une personne à part umuntu avyibushe hariho une personne nibaza rero yuko le simple fait kugendana nabo bahungu kabona tes copines barasaba copain wewe ntawugira biraza forcément biraza tu te poses des questions est-ce que j'en vaux la peine est-ce que ndabuze ikintu kugira ngo ego uri poser des questions est-ce que ni gikinokora cyangwa ugasanga urakundanye n'umuntu ukazubona araguhevye danku ukavuga ati peut-être c'est quelque chose que j'ai fait dewe je dis toujours je umuntu namukunze ndabimwibwirira and then ukazumva ngo yango hari umukobwa ngo abwire ngo umuntu ngo kwamukunda ngo nukugira ubwoba yuko gutazofronsa ugukunda OK au fait nibaza yuko il y a des nuits où tu pleures bien sûr il y a beaucoup de nuits où tu pleures il y a des nuits où tu pleures parce que tu te poses la question où est-ce que je vais un jour avoir quelqu'un qui m'aime pour ce que je suis quelqu'un qui me considère pour ce que je suis kuko ndi biza mu rukundo gusa biza dans l'amitié également oui kubera ko uri tellement généreuse uri tellement gentille que ntuzi kuvuga moi j'ai appris à dire non en 2023 sinigeze menya kuvuga non umuntu wese namubwira oui nubu hari aho bikingora kubwira umuntu non je peux pas faire ça mugabo moi je disais oui à tout même si j'étais pas capable de faire cette chose je m'arrangeais à faire cette chose kugira ngo numve yuko ndakimukoreye mais aussi uba wibaza yuko ukeneye cette validation de quelqu'un d'autre ego il faut que abone ko tu es gentil tu es sympathique ariko jewe pour moi namandiko ndagikora avec un cœur itanga gusa ego mugabo après nkacavuga ati est-ce que réellement
j'ai besoin de toujours dire oui kugira ngo ndonke une amitié dans ma vie canke kugira ngo ndonke une personne dans ma vie canke kugira ngo nshobore kumva yuko ndi heureuse oya j'ai pas besoin ubu ndiga rero kuvuga non nkavuga non avec plaisir sans toutefois yuko nibajije yuko umuntu aza kubifata nabi canke aza kuvuga ko aza kubona ko je suis méchante. Alors culpabilité qui vient après ni ya compliment ya mbere umuntu amaze kukubwira kuvuga ati top compliment ya mbere nyene okay nibaza yuko mbega mana yo biyahe compliment je ndakunda umuntu ambwira ndaberewe okay kuko compliment yuko namandiko ndaronka compliment utwenga neza uri eloquente uvuga wiexprima neza mugabo ndakunda umuntu ambwira ko mberewe kubera ko kubegwa kuri jewe j'ai pris le temps vraiment j'ai pris le temps parce que sinzi hari umuntu atiyumvira ico azokwambara ejo par exemple hariho n'uwundi aplanifie ico azokwambara toute la semaine hariho n'uwundi afata le temps uwo musi nyene alors jewe je prends le temps ndiyumvira nkicara nkiyumvira hama ikindi naco twese tukiri jeune ngene mbwa tukiri jeune turagira indoto on a des rêves et tout yari yahiwa nibaza ko mugere mu ntwenge kuko okay je voulais être médecin. Ok. Je voulais être médecin. Et numbaze ingene nashitse muri devenir créatrice de contenu, devenir influenceuse, devenir mannequin grande taille. Numbaze ingene nashitse muri devenir TV host. Ego. Ntavyo nzi. Mugabo, je voulais devenir médecin. J'ai fait des études d'agémologie. Donc ça n'a rien à voir. Hama. Nicaye ikintu. Oya ibintu bitatu. Umuhungu iyo aje kudraga atogira erreur akarakubwira. OK. Nanda atumwanya. Je nibaza yuko d'abord cette question ntayo nopfuye nibajije. Parce que namandiko ndabona ati si tu es intéressé par quelqu'un uza kumuraba kubera ko umufise ko intérêt. Hama rero tu as cette tendance yo kugira curiosité. Donc la gente masculine yoyo surtout il a fait cette curiosité. Rero nibaza ko ikintu cambere kenshi ndahumuntu ashaka kugira fixation sur mon poids. Ndakunda abagore banini, ndakunda abakobwa banini. Eko. Ugati none est-ce que ndi représenter OK yabanonze. Donc niyo arikuza kunda. Oya ntakunda. Urumva ndakunda abantu banini je bico vraiment it's no ndaga umuntu ambwira ngo ndakunda ibisusu binini amabere hama ikindi kintu naco nibaza yuko hariho na tutabeshanya hariho na fantasme sexuel uza kukurondera juste parce que ari muza j'aimerais bien tenter un truc avec une fille grosse. Exactement. Ronde. Exactement. Hariho n'abakongomani ari usanga bobo biba stimule mugaje sinibaza yuko ntibaba bakunda umuntu réellement ntabari no gukunda umuntu abari iyo fantasme sexuel abafise juste ils disent ngo j'aime les femmes grasses bobo ni bavuga grosse OK bavuga grasse et ico quand même ndanatumvise no mu grasse ego les termes OK ngo les femmes grasses ego umva ugasanga se amatam hariyo des termes inadéquats jewe mbona ko ari des termes inadéquats zukubwira umuntu par rapport au physique yiwe donc miss à chaque fois yuko uje kudraga umuntu ukolatinga kuri physique kuri dressing mbona mengo uraje urondera umuntu par contre umuntu aza kukubwira ati j'ai besoin de te connaître j'ai envie de faire connaissance avec toi aho quand même ça va biratuma hama ikindi kintu naco ni wambwiye bitatu nakubwiye le physique nakubwiye ugira relation par rapport au sexe ikindi kintu naco ni iki OK je viens de me souvenir uza
parce que yibaza yuko tu es désespéré, tu vas dire oui. Ah, n'importe qui. Parce que iyo bamaze kubona umuntu amaze kuba un long moment ari célibataire baca bibaza yuko ari kubera ko warabuze. Du coup, si moi je viens te voir, akacaza avuga ati de toutes les façons tu fais une fleur. C'est une faveur ndakugiriye kuza kukuraba kuza no kuba kudraga ni faveur ndakugiriye umengo ni trophy eko uyo rero it's a no abaje wapi biba biheze pe bibaza yuko bibaza ko c'est les trois choses vraiment zo zamaziri c'est catégorique non c'est catégorique it's a no for me urazi gituma les traits physiques ne devraient pas toujours primer dans une relation, c'est parce que dufate umukunze yonze c'est ukunze une personne yonze aravyibusha murashitse mu rugo aravyibusha chumuheba no ni jewe ni wankunda mvyibusha et puis malencontreusement ndagwaye et vya biro vyose canke isusu washima vyose ya mabere yose asigaye ameze ngo uzocumeba. Wow, mon physique n'est pas ce qui me définit. Oui, si j'ai ego le physique est là ndayifise. Ndavyibushe, ejo nshobora konda, ejo nshaka kubyibuha gusuma. Fine. Ariko ntuzurondera umuntu juste parce que nibaza yuko iyo critère physique muri uri kurarondera un partenaire de vie, canke un simple partenaire. Nukuri vraiment igerageze ije mu ma critères yinyuma une personne change bene ndakubaze bajya bisiga amavuta ugasanga barahindutse inzobe bamukunze yirabura ugacumu bango niko berango yahindutse inzobe problématique. Ok, merci beaucoup Anaïs. Wakoze kutwitaba twize ibintu byinshi byagenze neza. En tout cas, je kamera ndasinza ahantu ushobora kuba nayisize uno mwanya. Ego, merci beaucoup. Karibu kandi. Ce fut un plaisir. Merci namwe kubona mwantumiye.